nakunze umurondo imana icheze shira mu yengano menye tangishikanwa temera kubikibazo cy'urukundo temera uruvugano shirukwemera shirukwisera mu rukundo Je nitwa Nimbona Kidum Jean Pierre, abandi bakanyita Kibido, abandi Kibuganizo, abandi Patiri Mukuru, kubera yuko atamunsi dusigana n'umusaraba, kuko jewe ko nabibonye ubu buzima tubamo ni inzira y'umusaraba, ni inzira ifise ama épreuve, ni inzira ifise des hauts et des bas, hanyuma shafata ingingo kuza ndagenera n'umusaraba kubera kwemera kwiwanje ku Bukristo. Abandi banyita mu Kristo, abandi banyita musema kweli, abandi kubera guterura ivyuma bace banyita Schwarzenegger Terminator. Najua tulipatoka toka sitoki nimetekwa nyara kwa siwezi kibarua ngumu nashindwa ni nini litafanya lidhi. Kwanza niswe Kidumu ngivuka nari mvyibushe, sasa banyitiranije n'ijya bido, ijya bido tuzi ivoma amazi. Hanyuma papa wanje aje ku bitaro kundaba, bamubwira yuko banyise Kidumu, acaravanga aravuga ati iryo zina singeneye ko muri umwana wanje, ko naronse imfura y'umuhungu muhite Nimbona Jean Pierre. D'ailleurs yanyise Nimubona, Nimbona vyahindukiriye ku ishuri. Hanyuma iryo zina rero akaguma rigwanya, abandi barimpamagara. Rero ndakura ngeze ku myaka 2, abantu babona ndondeye ibido, nambwiye kuza ndayivuza ku ingoma. Aca baravuga bati ntubona ko akunda amabido, twamwise Kidumu. Baca banyita Kidumu Kibido. Rero gutyo na jewe kubera yuko nabona ko papa atajya kunda, naragerageje kurigwanya iryo zina. Ku myaka 10 hoho babona nkoze ingoma z'amakauchu nkoresheje ibigopo vy'amanido, abantu baravuga ati twarababariye. Ijya ngoma yo hasi yaguma ivuga dum dum dum, ijya uhonyoza kuguru. Rero ati ntubona rya zina, aguma yanga riguma rimukurikira. Hariho n'umwanya nibuka ko je nagwanye n'umuhungu mwe tuko tukina football, nashaka yuko anyita Jean Pierre. Sasa ndonse umupira kuko narinze umupira cyane, ansavye passe narayimwima, nawe yo bari imbere y'igoli nayo namuha. Anyise Jean Pierre no namuha passe, ariko abantu turagwana. Bon, ngeze muri secondaire ho nararigwanyije bimwe vyivuye inyuma, naragwanije iyo zina, ariko mu nyuma nshira amaboko hejuru. Kidumu cyari ngumako, ringumyeko ndagemera, kandi nta ngorane ryasubiye kandi kuntera. Mafanga wera kuri iyo mifato wazamuni iyo bicungararo watakondageze ndakwiyegereza iruhande. Arasende kwa nafukamye musugizira satenga panje. Sinajama sinatena mwani mwetisha muri serumu kano kumushaha araso mugenge esichomba asumanuri araso yawe kende picha kiraka